bana b'Imana aho muri hose ku isi nzima ndabazaniye indamukanyo y'ivyizigiro muri iki gihe bisa naho atavyizigiro. Ndaramukije cyane muri iki gihe tugiye gusabikaniriza hamwe ububasha bw'Imana buhanganye n'ikicago ca coronavirus 19. Ntawomenya iyo coronavirus 19 ishobora kuba umugisha muri iki gihe. Ushobora kutabitahura neza, ariko wibuke igitabo c'Abaroma 8:28. Kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza, abahamagawe nk'uko yabigabiye. Amen. Ndakunda cyane uyu murongo. Aho uriko uradukurikirana hose, utwumviriza uri mu mpande zine zose z'isi, ndaguhaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu buryo budasanzwe ndashaka ndabahobere cyane, ndabaramutsa nk'umwungere w'ubusho bw'Imana yuzuye urukundo muri akarere ka diviziyo y'Afrika y'ubuseruko bushira hagati, bigizwe n'ibihugu 11. And of course, this is not in any way to slight the value of everyone. Kuko udukurikirana cyane muri iki gikorwa c'ubwungere, nituzi agaciro duha umuntu wese adukurikirana aho ari hose muri iyi si mu kwinywera kw'isoko idakama y'amazi, ijambo ryera ry'Imana. Mwese ndabipfuriza kwakira imigisha y'Imana iciye mu ijambo ryayo, ubwo tugiye kunywera hamwe kw'isoko idakama. Reka dusengere hamwe isengesho rigufi, dusabe imigisha no kubana n'Imana aho tuza kuba duherereye hose. Data uri mu ijuru, ndagushimira cyane kuri akajya keza uduhaye ko kubana nawe. Mwami, ubwo dukoraniye hamwe mu ntumbero y'ubumwe, muri ubumwe bwo gukoraniriza hamwe, Mwami, ubwo dushize imitima hamwe twumviriza ngo tuvugane natwe, ndasaba by'umwihariko ngo uduhezagire, uturinde ibyo duca intege, dushikame mu ntsinzi yawe ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. My title today, umutwe w'icigwa canje uyu munsi, isi mu mayira abiri. Isi mu mayira abiri. My main Bible text, isomo ngenderwako, ndaza gukoresha n'ayandi masomo, ariko isomo ngenderwako ni ibyakozwe n'intumwa 9 uhereye ku murongo w'10 gushika murongo wa 18. This is what the Bible says. Ko niko Bibiliya ivuga. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. Nuko mu gisagara hari intumwa ya Yesu yitwa Ananiya. And he said, "Here I am, Lord." Imana yabwira ati, ndaha ndi Imana. Arise. Aramagara, Imana ihamagara Ananiya ati, haguruka ugende and inquire at the house of Judas. Ati ugende mu nzu ya Yuda, urahasanga uwitwa Sawuli w'i Tarusisi. And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him. Mu nzozi yari yabonye umuntu witwa Ananiyasi, maze aramushira ku biganza byiwe, maze aramusengera. Lord, I have heard from many about this man.
maze Ananiya aramwisha ati mwami he has done uwo to mugabo your saints numvise in Jerusalem. benshi bavuga ibyiwe And here he by'inabi has byinshi yagira abera bawe i Yerusalemu To bind all who call kandi on nino your name. ahafise abubasha abuhawe But the Lord n'abaherezi said to bakuru him, bwo kuboha abambaza "Go, izina for he is ryawe a bose chosen vessel umwami aramwishyura ati pfa kugenda kuko uwo umuntu ari ikintu nitoranirije ngo ajyane izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami n'abisirayeli For I will show him how nanjye he nzomwereka suffer imibabaro for uko my ingana name's sake." azoba akwiye kubabazwa And ahogwa Ananias izina went ryanje his way, Ananiya and entered aragenda the house. yinjira mu nzu and laying amurambika his ko hands ibiganza. on him, he said, arabwira ati "Brother Saul, Sawuli mwene the data Lord Jesus, umwami who appeared Yesu to you on the road, arantumye as you came, yakubonekeye mu nzira sent me wazananye that you ngo may uhumuke receive your sight ngo uhumuke and be filled wuzuzwe mpwemu with the yera Holy Spirit." wuzuzwe mpwemu yera Immediately, uwo mwanya please take note of this. ati This is verse mubifate 18. nk'akama Immediately, ubwo nyene there fell from his eyes, ibisa n'ibikaragashi bimuva ku maso and he received Arahumuka. sight at once. arahumuka And he arose. ati ava hasi Baptized. arabatizwa. Blessed be the name of the Lord. izina ry'umwami Imana yacu rihabwe icubahiro. I give you a subheading to my message today ati ngira ndabaye umutwe w'icigwa uno munsi on a collision course. igikorwa ca Sawuli gisekana n'ic'Imana. A few steps backwards in this text. mu ntambuko z'inyuma twabonye Saul, uwo mugabo Sawuli setting out in a mission trip, afata urugendo rw'akazi regarded as a sin yarufashe for God, nk'urudasanzwe kubw'igikorwa c'Imana hamwe n'amabanga y'ishengero ry'abayuda. It was not a mission ntirwari urugendo ruhezagiwe n'Imana. nearing Damascus. agira ashika i Damasiko Bibiri ivuga Suddenly, ubwo nyene a bright light from heaven. haza umuco uvuye mu ijuru umukayanganira hirya no hino. Paul, or Saul, Sawuli if you will, Sawuli fell to the ground yikubita hasi and heard a voice say to him, yumva ijwi rimubaza riti Sawuli Saul, Sawuli why do you persecute me? umpigira iki? And he said, aramubwira ati who are you, Lord? urinde ga mwami. Very interesting. ati biratangaje But you cyane. could ask, who are you, Lord? arabaza ati urinde ga mwami. Or he would ask the question, who are you? arabaza ati And urinde. then a minute later or a second later, nawe ati he will use a different way of saying that he knew who really was talking to him. ati ubundi mwanya araza kumenya ko uwo ariko aravuga nawe. arabaza ati urinde ga mwami. nawe ati I am Jesus, ni jewe Yesu whom you are persecuting. uri kurahiga. It is hard to kick against the guns. biragoye kwikubita canke kwiseka kubisongoye. Those in his company abari bamuherekeje heard the voice barumvise but ijwi did not see. ariko ntihagira umuntu babona. But then this voice said, ariko iryo jwi riravuga riti "Arise and go va to the hasi city, ushike mu and gisagara you will be told what you uzobarirwa will do." ibyo ukwiye gukora. Now you can begin connecting. aha rero urashobora kwegeranya Told you a minute nk'uko earlier nabibwiye about the man called Ananias, ati who had to go wa muntu nababwira looking Ananiya for Saul. aza He had kuraba already been Sawuli. consigned to a place within the city. ati yari amaze kubwirwa ico kibanza muri ico gisagara. uyu muntu Ananias. yitwa Ananiya. God sent a man of great prayer Imana irungika umuntu ambaye mu gusenga yitwa Ananiya ngo agende asengere Sawuli yongere amurambike ko ibiganza. on him. amurambike ko ibiganza. When he went and prayed over him, amaze kugenda aramusengera hands on him, amurambika ko ibiganza. the Bible said, Bibiri ivuga iti things which looked like scales
ibintu byasa n'ibigagashi from his eyes. byari ku maso yiwe bimumuvako. Then instantly Ubwo he nyene received his sight. aca arahumuka, And he arose ava hasi and was baptized. arabatizwa. Brothers and sisters, Bene data bashikanje, us and will reap consequences. ati ikibi cyose It is kizana inkurikizi. extremely dangerous Birateye ubwoba cyane one to get in a collision kwigonga with God. kubw'igikorwa c'Imana. Paul had opposed God for a long time. Pawulo yagwanije Imana igihe kirekire. To opposing God, Yagerageje kugwanya Imana akibaza ko ari ikintu ciza c'ubuhizi to live his yo life kwiberamwo ubuzima bwiwe he had not nk'ubwo. suffered any consequences. Nta nkurikizi yigeze abibonamwo na gato. And he probably had come to think Yageze aho yiyumvira that ko things will remain like that ibintu forever. bizokwama ari uko ibihe What a byose. mistake. Mbega ikosa. Paul should have remembered Pawulo yategeza kwibuka the whole amajambo ya Mose avuga ati that said, avuga be sure mumenye your neza sin will find you out. yuko icyaha cyanyu You read that from kizobahama. Numbers. Urabisoma muri guharura 33 This is an assurance ibi nibitanga ibimenyamenya ko icyaha cyose will kidahariwe escape its punishment. ntaho uzohungira igihano Sinners cyacu. indulge, Abanyabyaha bishira mu ruvangatirane rw'ibyizigiro ko they act batazohanwa as though they think the batazohanwa Lord shall not see. biyumvira ko ibikorwa byabo umwami atabibona. Lots of time, Mu mwanya muto brothers and cyane sisters, ntibazohakana icyaha, annihilate sin. ntibazohakana icyaha. Mere repentance ukwihana gusanzwe nikuzobakiza inkurikizi z'icyaha. careful concealment Mugabe will not hide it out, nor will death kwihishahisha keep from ntibizobuza urupfu the story of Paul or Saul kutagushikira. tells us that Inkuru ya we Pawulo cannot canke ya escape Sawuli from the niwaba consequences ubishaka of iratubwira our sin. twese ko tutazohunga ibyaha byacu. Kubw'icyaha ntidushobora kuvuga reka ibyaha bya kera There is birengane. no statute of limitations in regard Nta to rubibe sin. rubaho mu by'icyaha. A sin may seem safely covered. Ati icyaha ushobora kwibaza ko wagifuriye ukibera mu mutekano nk'aho umenga ni umupfu wahambye, Someday, imva yiwe ikaba yameze ko ibyatsi, ariko umunsi umwe iyo mva izokuguruka nk'aho umenga ni igikorwa cyateguwe inyuma y'imyaka myinshi bacukuye. so Sawuli even though a very wise man nubwo hari umugabo wamenga n'umunyabwenge did not know that life hamwe n'abanditsi ntibazi ko ubuzima si nk'ibarabara ryagutse rigizwe n'ibinogonogo hamwe na za dodani. safe nor wise. Ntawe ubyizeye, haba n'abanyabwenge ntibazi ko uyu munsi uzomera nk'uw'ejo haheze. None of us is in charge Nta n'umwe muri twebwe yomenya iby'isi God alone. kiretse Imana gusa. Saul did not know that God, Sawuli ntiyarazi iyo Mana naho ari nyabuntu n'urukundo he is also capable Irashoboye. of running out of his patience irashoboye. and bring about an intervention Turashobora kuba which is dufise outside kwihangana normal known ways. tukitabaza n'izindi nzira z'ahandi zizwi. Ntutumenye ko Imana ishobora kuzana inkomezi z'ijuru kugira ngo zivange canke zihagarike ibikorwa byose by'umuntu atatumwe igabishije canke ihanuje. And I want you to know and register that Saul's evil character Ati ndashaka ko menya ibi imico mibi ya Sawuli ibihe byose. opposed God for a long time. Sawuli yagwanije Imana ibihe byinshi atari ikimenyetso cerekana ko Imana izomuhagarika. Saul had become not only proud but boastful of what he was capable of doing. Sawuli ntiyishimye gusa, yarishize no hejuru yuko ashobora no gukora. Bring it to a stop. Yashoboye gushika mu ngoyi agahagarika ibikorwa by'abakristo bose. Ibyo Kristo yari yabasigaranye yabashize mu maboko y'intumwa.
yakoresheje ububasha bw'abaherezi n'abaganza mu bya politiki, kandi aramenyekana ko atawuhambaye mu by'idini cyangwa muri politiki yoshobora kumuhagarika. Yari afise ububasha buri muri we indani. Nta karere na kamwe ko mu isi izina rya Sawuli ritari rizwi. Mwibuke Yesu arungitse Ananiya ngo agende amusiga amavuta mu nzu aho Imana yamweretse. Ananiya yaratinye kugenda asigurira umwami ko Sawuli ari umuntu mubi azwi ahantu hose kubera ibikorwa by'ubwicanyi bukabije. Ananiya ntabwo yasomye inkuru ingene Imana yamushikije hasi mu nzira ija i Damasiko. Igihe yaragiye afuhagira afise imihigo mibi mu gisagara ca Damasiko. Igihe aboherejwe no kwishira hejuru kubw'ikibi. Biranejeje igihe abagabo bashobora kuboregwa mu gukora ikibi hama bakizera ko Imana ishobora kubakura mu buzimira bwabo, canke mu gukiza ishengero ryayo no mu gukura abantu mu maboko yabo. Sawuli ntibaza ko ari ivyerekeye umwanya. Ntibaza ko kwihangana kw'Imana kugiye kurangira kuri we. For God to intervene in our activities. He did not know that God's patience was running out on him. Ntiyarazi ko kwihana kw'Imana kugiye kurangira kuri we. Ntiyarazi ko hari akaburungu ntarengwa ko byamaze kurangira. So did not know that life has its crossroads. Ntiyarazi ko ubuzima bufitiye amayira abiri. Ntiyarazi ko ubuzima bufise amayira abiri. That life is a circle. Ntiyarazi ko ubuzima ari umuzingi utagira uburinganire. Many people like Saul. Abantu benshi nka Sawuli ntibazi ko buri nyandiko yose ifise utumenyetso twa punctuation. How can we all fail to know? Ni gute dushobora twese kudatahura ko amabarabara yose afise ibyapa? Afise ibyapa ntamureke arengane. Ati ntimurigera mubona ico kimenyetso iyo muriko muratwara imiduga? Ati mureke arengane. Cyangwa ugashika ku kimenyetso kikubwira ati hagarara. Stop. Ati hagarara. Big trucks are turning. Ati ibiduga binini bigira bikate canke bigira birengane. You will not be a wise person. Ati niba utari umunyabwenge ntushobora kubandanya umaze kubona ivyo byahapa. Ndizera yuko twese twamaze kunyonga mu mabarabara atandukanye. You know, you can plan your life. Urazi urashaka gutegura ubuzima bwawe. But it becomes a ill-fated. Ariko urashaka kunanirwa mu rugendo rwawe. Ariko uyu munsi udasanzwe Sawuli nabo bari kumwe babyutse bafata urugendo rwateguwe neza berekeza mu gisagara cy'i Damasiko guhagarika no kwica abo bose bemera bakatura izina rya Yesu. Abo bose batura izina rya Yesu Kristo. Ntabwo yabakunda. Ntabwo yigera bakunda. Iyo mbe hari abantu usanga batabakunda. Yari yarasezeranye azobashira mu ngoyi abashire kwiherezo uyo mugwi w'abakristo. Yari yarishe benshi. Yari yarishe benshi mu bindi bisagara. None ubu naho yaragiye afuhagira i Damasiko.
yari yahawe icete power and authority kimuha ububasha n'ubushobozi whatever he pleased bwo gukora ico yifuza gukora this cose mission. cyo muri urwo rugendo rwiwe. He had planned for this day to be Uwo a munsi day yari of yabiteguye ko victory. uza kuba umunsi w'intsinzi ihambaye utigeze uboneka mu yindi He had minsi yo muri kahise. miscalculated, unfortunately. Yari yihenze He had guharura, miscalculated yari yihenze guharura. that everything, Nka bamwe muri twebwe, like many of us do in nka bamwe muri many twebwe instances hano muri in byo our lives, dukora mu buzima bwacu, will go well. tuzoja he? I want you to know that we do miscalculate things many times. Twama twihenda mu This guharura message igihe is a cose. reminder Ubutumwa kugira ngo that bubibutse, we need to think carefully twibutsa kugira ngo ingene two kwiyumvira in our neza, lives. na cyane cyane mu gutegura ubuzima bwacu. He was handed up for head-on collision. Yatumbereje umutwe aja kwigonga ku kiduha kinini kandi kiremereye. Maybe you, like me, Wewe nka jewe, people who have lost their lives in our roads, hari abantu benshi babuze ubuzima bwabo mu mabarabara. headed up into a head-on collision with a Kumbure big truck. bibomye There ku are kiduha kinini stories kinini. in all countries. Ati mu bihugu byose People who have been crushed hari abantu by benshi those big trucks. bagiye bagongwa n'ibi biduga binini binini. Ntabwo ari ikintu kidasanzwe. You find yourself Ati nacanze kubona wewe in a ubwawe situation of head-on collision. muri iki gihe nk'iki no kwiboma kuri iki kiduha kinini kinini. Never ever in your life Ntuze wigire mu buzima bwawe, find yourselves at the crossroads. na cane cane wisanga uri mu mayira abiri, Signs wibagiye ibimenyetso by'inzira, crossing or even continuing with your drive ukabana ugenda uri gutwara umuduga ahead wawe, of a heavy truck. imbere yawe hari ikiduha kinini kinini. What was the problem Mbega ingorane yari iyihe? God saw? N'uyu mugabo yitwa Remember Sawuli. what we have just read in the Bible? Murazi ibyo twasuye muri I want Bibiliya. to submit to you. Ndabashikirize kuri ibi. Had heavy scales on his eyes, in his eyes, on his eyes. Sawuli yari afise ibikaragashi mu maso bitamwemerera kubona, bitamwemerera What kubona. was coming ahead of him? Ndifuza He did igihe not Sawuli listen to the temperature of his own body. ndifuza igihe Sawuli yari gusenga Imana akayereka urugendo rw'iwe kugira ngo Times when things imurinde, speak from afar, kugira ngo irinde intambuko ziwe, not having a worry in your heart. kugira ngo inamwereke ingene yobaho And you mu cannot buzima share bwiwe. them with anyone. Those are signs. Iyo They byose are ni some hidden ibimenyetso, voices that na are cyane trying to warn hakaza you ijwi of ryama certain riduhanura dangers ahead. rikatwereka yuko hari ibintu bibi biri imbere yacu. I wish Saul had offered a prayer to God in the morning before he set out on this Ndifuza trip. ko Sawuli yari gusenga Imana akayereka urugendo rwiwe kugira ngo irinde intambuko ziwe, kugira ngo inamwereke ingene yobaho mu buzima And bwiwe. showed him how to manage the affairs of that day. This day was not to turn out to be the day of victory for him. Uwo munsi ntiwari kuba umunsi w'intsinzi yiwe. Rindira umunota. I hope you got me right. Ati ndizera ko wamaze kuntahura. Sometimes when you think and imagine that you will be the winner that day, Hari igihe uhora wiyumvira yuko uyu munsi uza kuronka intsinzi, that victory doesn't belong to you that day. ariko ugasanga intsinzi atari iyawe kuri uyu My munsi. listeners, Ati ndasaba munyumvirize umunota umwe. it's like a puzzle. Ati ubuzima bumeze This nk'igifungo. day was the worst. Listen to me. This day was the worst Muri iki and gihe, the best in Saul's experience. ati muri iki gihe ubuzima bwari bubi na cyane cyane mu buzima bwa Sawuli. What do you mean, preacher? How Urashaka can kwibaza it ati be mbega ibi bisigura iki worst musiguzi? and best at the same Ati time? bibi kandi byiza. I want to tell you, I'm not confused. Ati nagira ndababwire ntabwo nacanganyikiwe, ndazi ibyo ndiko ndavuga. If I said Ninaba mvuze this day of COVID-19 muri iki gihe could probably cha be coronavirus, the worst day for some in this gishobora world. kuba
igihe kibi kuri bamwe canke igihe ciza ku bandi. At this same time in this world, Ati igihe muri iki gihe nyene me to be insensitive and confused and contradictory. ati igihe ushobora kibi bamwe muri iyi si ushobora kuncira urubanza kuba ataco numva nacanganije canke ataco duhurizako. And those who think that this COVID-19 is just a passing wind that will soon come to an end, and the planet ati abiyumvira yuko iyi COVID-19 bayifata nk'indwara isanzwe kandi vuba ikazotumuka nk'umuyaga igahera, hama iyi si igasubira mu buzima bwayo nk'uko byari bisanzwe, bagasubira mu bucuruzi bwabo nk'uko bisanzwe. Nibyo bizoba bibi ku batazi isiguro y'ikiza c'umugera wakwiragiye ku isi nzima, ugerageza guca intege ikiremwa muntu kugira uranduranwe n'imizi canke ugabanuke ku rugero rwo hasi. Beza ni ababibona nk'umuco w'imburi uva mu ijuru. Bakumva nk'umuco w'imburi uva mu ijuru. Bakumva nk'umuco w'imburi uva mu ijuru. As to what this COVID-19 may be telling this world. Ati bakumva ico iyi COVID-19 ico igiribwire isi. For those who see it as a warning, light from heaven. Hariho abandi babona ko beza babona ko ari nk'umuco w'imburi uva mu ijuru, kandi bakumva umuvuduko wawo hamwe n'inkurikizi zawo nk'ijwi riva mu cumba c'amanama canke muri laboratoire y'ijuru, igabisha abagabo n'abagore, abato n'abakuze bo muri iyi si, muri iki gihe kibibi c'abanyantege nke, abagwanya Imana, muri iki gihe c'abatiyumvira bahakana ikintu cose cerekeza ku Mana, muri iki gihe c'abantu bishiriraho imigenzo yabo n'imico runtu yatosekajwe birenze urugero. Iyi coronavirus ishobora kuba ijwi attempting to bring us to our senses. Ritugerageza kugira ngo tugaruke ku mico myiza. Mbega Bibiliya ngo iki? But I want to interject so that I can speak to us. Mbega Bibiliya iki? The Bible says Saul is on this mission trip according Bibiliya ivuga ati Paulo yari mu rugendo. Yari mu rugendo ariko yari afise intumbero atariyo itandukanye n'Imana. Ati ubwo nyene umuco uva mu ijuru umukubita hasi. Ndibaza wari umuco w'Imana. Umuco w'Imana. Following the light, the Bible says, then a voice followed. Ijwi rirakurikira. And saying, rimuhamagara riti, Sauli, Sauli, why are you persecuting me? Umpigira iki? And Saul asked, nuko Sauli aramubaza ati, urinde ga mwami? Umwami aramwishura ati, ni jewe Yesu. Ni jewe Yesu uri kurahiga. I want to warn you, Saul. Ndakugabishe Sauli, byari bigoye kwisuka kubisongoye. I'm sorry, some Bible translations do not have this phrase. Mumbabarire, Bibiliya zimwe ntizigira uyu murongo. Ntizigira uyu murongo. Running is life against God's. Ariko umwami yabwiye Sauli muri make ati, kwirukansa ubuzima bwawe urwanya ubugomba kw'Imana ni nk'uko ubwawe wiruka ku bintu bisongoye. Mu yandi majambo uriko uribabaza wewe ubwawe. Muri uyo mwanya Sauli yaradodoye mu buryo bw'isi acarahuma. Abantu bumvise ijwi riva mu ijuru ariko ntibabona umuntu avuga. Ariko ntibabona umuntu avuga, bahagaze batagira ico bavuga.
ntabyo bari bwigere babona, They had never seen this before. ntabyo bari bwigere babona na mbere They have hose. been on many mission trips like this. Nta n'umwe muri bo yagerageje gutomboza ikigiye And gukurikira. the only thing that was appropriate for them to do was to stay speechless. Icyo bakoze abo bantu They are not bahagaze seeing ngaho and none ataco of them bavuga. could guess. Nta what was n'umwe coming yagerageje next. gutomboza ikigiye Just gukurikira. like men of today are confounded. Bameze nk'abagabo ba kino gihe The impact of bamaze this kubona COVID-19. na cyane cyane impact y'iyi coronavirus. Had invited them to engage Abagabo batawe ko Sawuli yabashize mu ngorane batari gushobora divine wrath. abagabo batawe ko Sawuli yabashize mu ngorane batari gushobora yatumye Imana ishavura. Confused, Baba impumyi. humbled, Impumyi defeated, arababara ku mutima, aracanganikirwa, aca bugufi, emptied of all pride, aratsindwa, arashavura, arajugumira, ukwishira hejuru kurahera, so arisuzuma. Birashoboka ko yihanye. Sawuli aribaza ikibazo kimwe cy'inkoramutima. what Mwami, would you like me to do? wifuza ko nokora This iki? question Iki kibazo was like asking, asa nuko is there a yibajije, chance? mbega nta yandi mahirwe yoba asigaye kuri jewe? Is there hope for me? Nta byizigiro byoba bisigaye kuri jewe? If there is, Nimba biriho whatever mwami, you want me to do, n'ibyaba biriho ga my mwami, way, not my way. icyo wifuza ko nokora mu nzira yawe atari ku bwanje ndabikora. Sawuli yaravuze ati, No, I have overdrawn mwami my ndazi accounts. ko narengeje urugero. Lord, I know I have nothing to claim Mwami ndazi ko ntacyo mfise an overdraft. nosaba atari kugwiza ko I imbabazi. know this will only depend on Mwami your ndazi mercy ko and ubu grace. bugombe bwonyene buva no kugira imbabazi kwawe n'ubuntu. Sawuli yarasabye ikintu kimwe, Unlimited forbearance. Imana kumihanganira bitagira urugero. This precious man Uyu muntu had been w'agaciro broken. yagongewe mu mayira abiri. I pray that each one of us Ndasabira umwe may be wese broken for God. yagongewe mu yabiri What kubw'Imana. a costly mistake for one to stay adamant and stubborn before an all-powerful but merciful God. What Mbega ni kihe kiguzi c'amakosa c'umwe wese cotuma uguma umase aho uri mu gukora ibibi imbere ya nyene ububasha bwose, ariko akaba ari Imana y'imbabazi nyinshi? Mbega ukwihenda. Injira mu gisagara. this Imana yambwira ati, va hasi ushike mu gisagara, uzobarirwa ivyo ukwiye gukora. can be known Amaze kuva hasi, amaso yiwe yarahumutse gato. on the middle of Nta our n'umwe yabonye kiretse abagabo bari kumwe nawe. And so Baramujana, he arose arahaguruka, and had his eyes opened for a moment. And he saw no one apart from the men who were with him from the beginning. And immediately his sight disappeared again. ati arongera arahuma. To the house or in the house in the city where they Abagabo led him. bari kumwe nawe bamujana mu gisagara gushika mu nzu y'umuntu yitwa Yuda. Remained there for 3 days without Ahaguma eating iminsi itatu anything ataca or seeing afungura, anything. ataca He abona. remained there waiting. Agumaho arindiriye amategeko ava mu ijuru. Then a holy man of God named Ananias Ati umuntu w'Imana agorotse yitwa Ananiya was commissioned by God to go and yatumwe heal n'Imana and kugenda restore akize his Sawuli, sight. kugira ngo akize And Sawuli. tell him what Amaso God's will arahumuka, for him amubwira ubugombe bw'Imana will be from now on. kuri we ingene bumeze. As we read in the scriptures, Igihe dusoma inyandiko, Ananias was not keen to go to Saul ntabwo because he Ananiya knew his story. yaranejejwe no kuja guhura na This Sawuli. gives me a lot of hope. Ibi birampa ibyizigiro bidasanzwe. Ibi birampa ibyizigiro bidasanzwe. Even if Saul Nimba could Sawuli be converted, yarahindutse, no one who cannot be. nta n'umwe atohinduka. Ananias knew Ananiya that Saul was a killer and a murderer. yarazi ko Sawuli ari However, the umwicanyi, Lord warned Ananias ari umuntu yasheshe not amaraso, to fear, ariko umwami
yararemesheje Ananiya ati ntatinye kuko Sawuli ari igikoresho Imana yitoranije kuzoba uwushingira intahe Imana mu banyamahanga, mu bami no mu Bisirayeli. Sawuli igikoresho cyahisomwe n'Imana. Indyukuri iyi ni Imana ifise imbabazi nyinshi, ni data wo mwijuru, ni afise imbabazi nyinshi. Ariko Imana irahanura Ananiya ati ntatinye kuko ari igikoresho Imana yitoranije. Ndifuza ko umuntu wese ashiraho akarongo ati yuko mu bihe byose ducamo aho dusanga tumeze nka Sawuli, maze Imana iramubwira ati uyu Sawuli ati agiye kuzoba uwushingira intahe ati mu banyamahanga no ku Bisirayeli, no ku Bisirayeli. Nuko Ananiya aragenda arasengera Sawuli, amurambika ku biganza. Ico gihe ibyari bikaragashi biva ku maso. Ibyari bikaragashi ati Bibiliya ntitubwira ico ibi bintu aho byari biri. Ndashaka ko mutahura bantu muri ko muranyumviriza. Ati ndashaka mutahure ibi bintu byavuye ku maso ya Sawuli. Ibyo bikaragashi bya ku maso ya Sawuli, Bibiliya ivuga yuko amaso yiwe yarahumutse, arabona, arasubira kubona. Ati aronka ingufu zo gufungura. Nkuko natwe twese tubizi, Sawuli acika Paulo, aba intumwa ya Yesu izoshingira intahe izina rya Yesu. Yarishwe nawe kuba gushingira intahe iryo zina rya Yesu mu bandi mu buryo budasanzwe bwo kwizera. Ariko niko ububasha bw'Imana bwamuhinduye. Ati iri hinduka ridasanzwe rya Sawuli ribwira mwese bene data na bashiki banje aho unyumviriza hose. Sawuli nk'umuntu yari yaratwawe mu gukora ibibi, akabikora n'ingufu n'umwete mwinshi nka twebwe uyu munsi. Sawuli ntiyategwa isoni mu gukora ibibi, nta soni cyangwa ubwoba yagira. Yashobora kwiyumvira ko ashobora gukura ukwizera kw'abakristu hamwe no gufuta ishengero kuri iyi si. Umwasi w'Imana n'ishengero ry'Imana yarifashe nk'umutima wiwe, nk'uko izina Sawuli ari citiranwa c'ijambo ikibi ubwaryo. Ijambo ikibi ubwaryo. Ndatinya cyane ko uno munsi bamwe mu bantu b'Imana bahaye ikibanza umugwanizi mu kubasukumira nabo gushika kuri urwo rugero. Ariko bene data bashiki banje, murashobora kwizera ko umuntu yashitse kuri urwo rwego ko ashobora kugaruka agacika igikoresho c'Imana yihitiyemo. Nimba izo mbabazi n'ubuntu ari ibigize Imana yacu, ashobora kujanjagura imitima yacu ifise iherezo, tukazorira amarira adakama. Yodufasha iki? Izi mbabazi n'ubuntu bihagaze nk'ibimenyamenya by'ubushobozi bw'ubuntu bw'Imana bumanuka bugabisha ibyina iyo tuba twaguye bukadukurayo. Nta kinogo kirekire kibaho ubuntu bw'Imana butoshikayo ngo bukureyo umunyabyaha. Uburebure bw'ubuntu bw'Imana nibwo
ubutumwa butomoye Imana yifuza gukiza umwe wese yaboshwe n'umwanzi kugira Imana imugira igikoresho cayo c'umugambi wayo. My brothers and my sisters, bene data bashiki banje, the COVID-19 iyi COVID-19 ishobora kuba ubutumwa bw'Imana bwaje kugira ngo budukubite hasi, budukure ku ntebe z'ubwibone zo mu mabarabara y'i Damasiko. Ishobora kuba yaje muri iyi si kugira ngo izimye amabarabara yose, amatara yose y'iterambere ry'amahinguriro, izimye ukwitanga kwacu kutariko mu gusenga no kwinginga Imana. COVID-19 ishobora kuba ari ubutumwa bw'Imana budukangurira guheba iby'isi kugira ngo tumenye ko hari Imana mu ijuru isumba byose kandi itegeka abantu n'ibintu byose. Iyi COVID-19 yadushize twese mu ngo zacu kugira ngo dushobore kuronka umwanya wo kwiyumvira kubigize ubuzima no gutahura ko ataco turi muri iyi si turimwo tudafise Imana. Iyi si yose ntaco ifise ivuga, iri mu bwoba, iri mu bwoba burenze. Ati twese twamaze kumera nk'aba bagabo, ntaco dufise tuvuga bari kumwe na Sawuli. Twese turakunda kuvuga n'amajwi yoroheje. Iyo twitegereza abahinga bemera gutsindwa kwabo ariko bakemera kugerageza mu gutorera umuti ikiza gihanze iyi si. Namaze kubona iyi si twamaze kwinjiramo kwidogera imikino. Turidogera imikino, amareta n'abenegihugu, abatizera n'abatizera Imana bose batungana agatoki bidoga. Umwe wese aridogera mugenzi we ko ataco ariko afasha mu guhagarika iki kiza. Abizera n'abatizera Imana bose barababaza ati mbega ubushobozi bwanyu burihe? Abantu bose banaye gutungana agatoki bidogeranira umwe wese. Nta numwe agira icyo akora kugira ngo ahagarike iki kiza. Iyo abantu babandanya bidogeranira, COVID-19 yoyo ishishikajwe no kubandanya yinjira mu burere bushasha ku isi. Bene data bashiki banje, iki si igihe cyo kudandaza ngo kwagirizanya, si urudandazo rwo kwagirizanya. Ni igihe cyo kubaza Imana ngo irungike uwundi Ananiya ngo aramburire ibiganza byiwe kuri twebwe mu izina rya Yesu mu gusengera iyi si yose. Turakeneye ibikaragashi byose bive ku maso yacu. Paulo ntiyarazi yuko afise ibikaragashi byatumye indabo yiwe itaboneka mu by'Imana. Ninde yomenya ko uyu munsi ko hari ibikaragashi byinshi mu buzima bwacu bw'amaso y'impwemu? Ndashaka gutangariza abanyumviriza mwese aho udukurikiranira hose muri iyi si yuko hari ibyizigiro mu Mana yacu y'urukundo. Nubwo bimeze uko, turakeneye guhagarika imikino yacu atacu imaze kuko turakina imbere y'ikiza. Iki kiza ntigikina imbere y'umuntu uwo ari we wese. Ikintu n'umumarayika w'urupfu ashobora guhagarikwa gusa n'amaraso ya Yesu gusa. Ati iki nuko dukora ikintu kimwe gusa. Ati mbega hari ikintu na kimwe wonkorera? Ati igihe umaze kuvuga ati icyo ubwire Imana ati mbega ni igiki nokora? Bene data bashiki banje,
the burden that should be occupying ati uyu niwo mutwaro uteza kuba mu mitima yacu. Ati ntabwo ari kugira ngo tugwe twagirizanya. Ati naka na naka. Ati igikiza the preventive measures that are being suggested. Ati barigiye bashyiraho ingene abantu bo kwirinda. Right here where I'm preaching, ariko aha ndiko ndasigurira by myself to make sure I honor the social distancing. Ati naje ubwanje ndagerageza kwegera kure y'abantu, ariko ndababwira bene data, ariko simpagarikira aho gusa. Inyuma yo gushikiriza ubutumwa, ati ndasubira ngaruke kuri jewe nimbaze Imana. Ati Imana, ati nigiki nokora? Ati nigiki kibazo ushobora kubaza uyu munsi? Iki kiza ntabwo ari cyo gukina. Ati iki ni umumarayika w'urupfu. Iki cyonyine cyohagarikwa gusa n'amaraso ya Yesu gusa. Ati ndifuza ko umwe wese yuko yoja kuri formule during that night of deliverance. Ati mwibuke rya joro ryo gukizwa ntabwo byavuye ku nkomezi ziwe. Icyagiye muri Egiputa byabaye kugira ngo bashizeho amaraso ku gishima ryawe. Ati nagira ndabasubiremo ibyashikiye Abisirayeli kiya gihe. Ati iki ni cyo gihe cyo kugira ngo dusabe imbabazi, duhareranire hagati yacu, kugira ngo twugurure imitima yacu tubwire Imana iduharire. Ati nimba ndimwe muri abo na cyane cyane muri iki kiza cya COVID-19, ariko reka mfe mfiriye mu biganza by'Imana. Nimba ashobora kubaza ikibazo nk'icyo Pawulo yabajije, ati Mana urinde, yaramwishe ati ndi Yesu Kristo uwo uri kurahiga. Murahazi bene data, bagenzi banje, ibintu byose dukora dukwiye gukora ibintu bihimbaza Imana. Ati umwana umutima wiwe ntabwo wamwagiriza icyaha. Ati umutima wiwe kwari ugwama abana b'Imana. Amaze kumenya yuko ari Yesu ariko arahama, maze Pawulo maze Yesu arambwira ati Pawulo ngiye gukurungika mu gisagara. Was consigned to a house, to a home. Ati nateguye inzu aho ugiye kuba. Nuko natwe uyu munsi turi mu mazu yacu. What do you do every day at home? Mbega ukora iki buri munsi iyo uri muhira? You can wait because you have to wait to be instructed. Urakwiye kurindira kuko urakwiye kurindira, ariko urakwiye no gusenga ukisonzesha ukabaza mpwemu yera ati kugira ngo aze kuri wewe, kugira ngo akwereke icyo ukwiye gukora. Ndakurarikiye kugira ngo uze twifatanye nanje mu isengesho, kugira ngo Imana idukure muri aya mabiri abiri, kugira ngo ubuntu bw'Imana bubane natwe budukure ko ibyo bikaragasha byose. Ndasaba bagenzi banje Mwami abahezagire. Twese hamwe tubaze ikibazo ati Mwami niki wifuza ko nokora uhereye uyu mwanya. Ndasaba bagenzi banje Umwami abahezagire. Ndasaba kandi ngo ubuzima bwanyu nibwongere kuba nk'uko bwari bumeze mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabagira ngo muce bugufi dusenge. Data uri mu ijuru, ndizigira yuko kubwo amajambo ava mu ijambo ryawe watubwiye ibyizigiro hagati yacu, na cyane cyane muri iki gihe atabyizwe bihari.
data iyo twumva amaraporo hirya no hino abantu bamaze gufatwa n'indwara ya coronavirus ati turatinya data ntituzi igihe ati icyo gihe bizoherera ndashaka kuba ndi muri icyo gitigiri Yesu turasabira ngo uburizi bwawe bubane natwe data ndakwinginze kugira ngo udukikuze igihome kiturinda abo bose bariko rumva ubutumwa data ndakwinginze ubashireko ikimenyetso ati kandi icyo kimenyetso ati kibe ikimenyetso wako wabashize ku ruhande kugira ngo ubarinde iki kiza ati ndakwinginze usige ko ku miryango yacu amaraso kuri abo bose bariko binyegeje mu ngo zabo ndinginze ati ubu ukugomba kwawe kube mu mitima yacu tuzovuga ati Yesu wamaze kubidukorera kuko waduhinduye imitima yacu bitigeze bibaho turagutahura Yesu kandi turakwemera yuko twama twaguhamye mu buzima bwacu bwa misi yose data ndakwinginze uri mu ijuru yuko Yehova yuko wamaze kuturinda kandi nkaba ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen muvuge amen amen